ubushakashatsi bwa mbere n'ubare ko bwagize n'ikigo cyitwa Kirdes, kiba ari ikigo cy'ubushakashatsi kiri mu gisata cy'ubutunzi, kiba kiri muri Kaminuza y'u Burundi. Iki gikorwa rero ni igikorwa cyatanguye mu 2017, ubu twatugeze 2017, 2019, 2021, naho tuba twerekanye ibiharuro by'umwaka wese bya 2023. Rero kuvyerekeye ihangiro rya mbere cyangwa ya indicateur ya mbere, igipimo ca mbere twaronse amanota 18 ku gipimo kigira kabiri, twerekanye yuko twaronse ubusa, hama kuri rya gipimo ca gatatu twaronse amanota 20 kwijana. Yaza ko ivyo bipimo bitatu niyo vyerekana ukungene icyo kigo cagenze. Ubushikiranganje bwerekanye ibitabo byose byakoreshejwe canke amaraporo vyerekana vy'ukuri yuko umuntu ashaka kubona neza yuko igihugu cyakoresheje amahera mu buryo butunganye canke mu buryo burahabona. Nuvuga yuko umuntu ashaka kugenda akarondera igitabo cyaje cyose akabona mu bitabo twise 8 bikoreshwa mu gukoresha ikiga ca leta, ukungene vyagiye birategurwa bikaja habona kuva mu nteguro canke biriko birashirwa mu ngiro mbere n'igihe umwaka waraheze. Rero muravye mugiye kuraba ivyo biharuro birerekana ko mu maraporo cyangwa bitabo bishika 8 Burundi bwashize habona ibitabo 4. Mugano sukuva yuko ivyo bitabo byose cyangwa izo raporo zose zitahari. Muravye nka hirya raporo ya mbere bakoresha mu bushikiranganje butandukanye, iyo batawe kugira amanama n'ubushikiranganje bw'ubutunzi kega ca leta, murabona yuko babaha igitabo citwa ijya twise ijya raporo ya cadrage budgetaire. Nuvuga yuko bugiye kuraba ijya raporo benshi bayita raporo préalable budget cyangwa raporo iza imbere yuko bagizana ijya raporo y'ikiga ca leta. Rero kabone ibindi bitabo bibiri nuvuga ntikikurikira naco ni integurwa y'ikiga ca leta, y'iraporo y'ikiga ca leta ica muri n'amashikiranganje muri yo kuja mu namashinga mateka. Rero umugiye kuraba muza gusanga nk'izo raporo zibiri ntaho tuzisanga ku rubuga rw'ubushikiranganje bw'ikiga ca leta. Mugabo tuza gusanga ikiga ca leta iyo imaze kuja mu itegeko yoyo bayisora hakiri kare. Ivyo rero bigatuma vyerekana yuko vy'ukuri yuko atakinyegezwa kibe kihari, yaba mu buryo ico kiga ca leta giteguwe cyangwa mu buryo ariko rakoreshwa kugira ngo ushaka kwisuzuma wese ayisuzume. Nibaze ko niko kamaro kwerekana kigo twakoze. Sanzwe ivyerekeye suguhisha ibiharuro ni mico nibaza ko iri mu bihugu byinshi bivuga igifaransa. Ibitabo bakoresha barakunda kutabishira habona. Muri iyi minsi murabona ko ibintu yahindutse, ibintu byose umuntu akoresha abishira habona mbere akagira n'icyo bivuzeko. Rero muri iyi minsi igihe byahindutse, niba yuko ari mico yuko ibiharuro byose cyane cyane vyerekeye ibiharuro vyerekeye ikiga ca leta yuko vyoja ahabona kugira ngo umuntu wese umeneye uwo ari wese ariko arondera kubera niwe atanga amakori kugira amenye kugira amahera yiwe yakoreshejwe. Rero ni ikintu nibaza yuko abantu bakwiye kumenya, bakamenya ko ari ibintu vyiza kandi ari ibintu ngenderwa kubera ikiga ca leta si cy'abantu bakeya, ni cy'abantu bose, ni cy'abarundi bose, ni cy'abanyamahanga, ni cy'abantu bose batanga amakori kugira bamenye ko amahera yabo akoreshwa, bamenye ikizokorwa muri uwo mwaka. Rero mu gihe hakiri abantu nibaze ko bagifise cyane cyane mu buzi butandukanye, hari abagifise kunyegeza ibiharuro, nibaze ko ari ibintu vya kera. Rero ubunye ikintu gishasha kihari nuko ibiharuro byahabona ari bwo buryo byerekana yuko umuntu akora mu buryo bwiyaguye kandi biboneka n'amahera yo baramuhaye kuyakoresha yuko atakinyegezwa kiri n'imico mishasha ikiraberekana muri kino gihe barakoze. Iyo ibiharuro byahabona, ikintu ca mbere nuko abayatanze babona ko amahera yawe yakoreshejwe. Cyo ni cyane kigira kabiri uko barashobora kumenya mbere n'ibintu bishasha bizoba muri umwaka ukurikira. Muri kigira ca leta ariko bategura ubu 2024-2025 igihe kizosohoka, nibaza ko byatevye itariki imwe yo kwezi kwa nyarikwa kuzokurikwa kwa mukakaro. Nuvuga yuko bazoca babona kugira amahera azokoreshwa. Bigeze hagati bagasohora iraporo yerekana ukungene yakoreshejwe. Nivyo yuko rero
abantu yaba abarundi cyangwa abanyamahanga cyane cyane abo turiko turarondera muri kino gihe nk'iki abasanzwe bafasha Burundi kubona ko bagoye kumwere batanga amahera yabo dukwerekana ko amahera baba baratanze yakoreshejwe neza mu buryo burashe kandi mu buryo bashaka kugenda kurondera no kwenda yakoresheje bikaja habona yewe cyane ko byerekana ko mwene dushaka no gusaba amahera abasanzwe basaba Burundi kubera twerekanye yuko amahera Burundi bwakoresheje mu buryo butunganye n'uburyo umuntu ashaka kwerekana ko atakinyegezwa kirimo.